Shalom, ni Chris Ndikumana. Nashaka gushimira abantu bose mwaje mu gikorane cyabaye ku munsi wa gatandatu. Twarabonye ubwiza bw'Imana, twarabonye Imana yerekana mu buryo budasanzwe. Ariko rero mu nyuma twumvise amakuru atubwira yuko hari abantu bavuye mu gikorane bagira ikibazo, bagira isanganya, hari abakomeretse, hari n'ababuze ubuzima. Rero byatubabaje cyane, tuko turabasengera kandi turahojeje rwose imiryango yabuze, tubasengera kugira Imana ibakomeze. Ivyo niboneye n'amaso yanje n'uwo musunikano, kuko nanje nari mu bantu bariko barasohoka, mbere na jewe narababaye ku kuguru, ku kuboko, mugabo atari cane. Ahantu bariko basohokera hari hato ugereranije n'ubwinshi bw'abantu. Yari umuntu yambaye neza cane, bigaragara ko yari yiteguye nyene kuza mu kibanza co gusengeramwo ashajije. Ego hanyuma muri uyo mugundano yaraguye, hanyuma hariho abamuciyeko hejuru, bica bituma agira ububabare abura impwemu. Tumaze kubibona kuko twari twamaze kwinjira mu muryango winjira muri iryo shure rya ETS, niho twagerageje kumutabariza. Kubera ubwinshi bw'abantu ntivyakunda ko ambulance yinjirayo, ariko haragira abenegihugu baca baramuterura bamucisha hejuru y'abantu kugeza aho bamushikana aho ambulance iri, iraheza iramunyarukana kwa muganga. Nubwo bitahavuye bikunda ko abaho. Ego cane hariho ambulance hamwe n'abajejwe umutekano. Mu nyuma barashoboye kugurura ubundi muryango uca iportail ija muri mw'ishure rihegereye, hanyuma abantu bacayo kugira ngo bice bikunda ko bahema. Mw'ako kanya rero niho nabonye abari